Umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe baritabiriye inama ihuza abakuru b'ibihugu bo muri Afrika na Amerika. Muri urwo rugendo yaraboneye akaryo ko kubonana n'abafasha Uburundi, aho twovuga nk'umubonano yagiranye n'uwurongoye Banki y'Isi yose David Malpass, aho bavuganye ku ruhara rw'ibanki y'Isi yose mu gushigikira mw'iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu c'Uburundi. Yarashoboye kuganira n'uwurongoye ishirahamwe mpuzamakungu ry'ubutunzi FMI Kristalina Georgieva, biyemeje kugira ububangutsi mu guhindura no mu gushigikira imigambi nyamukuru y'iterambere kugira ubutunzi bunaguke. Mu makuru y'ibihugu vya Afrika yarashoboye kubonana n'umukuru w'igihugu ca Centrafrique Faustin Archange Touadera, abakuru b'ibihugu vya Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda na Angola. Igenekerezo rya 15 Kigarama harashizweko umukono ku masezerano yo hagati y'abaserukira ishirahamwe Mastercard hamwe na leta y'u Burundi mu vyerekeye umugambi wa leta wo guteza imbere ubuhinga bwa none mu bisata bitandukanye. Iyo nama ikaba yabaye ku magenekerezo ya 13 gushika 15. Umukuru w'igihugu akaba yaganutse kw'igenekerezo rya 18 Kigarama.